Uruhombo si ruto cyane kuko naho mwokamera ibintu biri ngaha amucamo na kuromba atari ruto. Numanya umuntu ntiyoja munsi miliyoni nk'amajana 5 cyangwa amajana 6. Aho nivyo umuntu abafashe atabanje guharura yiyumviriye mu bwenge gusa. Bamwe nka twe dukora ibintu by'impuzu akeshi 600 tuba twahejeje bamwe baba batashe n'utarataha abayibere nyene nkaha nyene mu soko nyene arindiye nyene ko amasaho gutahagera. Ubundi twe dutaha kare rero nico bituma tutamenya ingene umuriro waje uko natwe byadutangaje tumaze kucyumva. Igihe cy'isaha imwe y'ijoro niho uwo muriro waduka nk'uko bamwe mu badandaza twashoboye kuvugana igihe cy'isaha 4 n'igice tuhaca babivuga. Iryo sanganya rikaba ryakoze cyane ahakorera ababarira impuzu hamwe n'ahabikwa amadepo y'impuzu zambawe mu gice cyo hejuru iburyo winjiriye ku muryango wepfo hafi y'ahakorera ishirahamwe IPPF. Umwe mu bahahombeye Ntahondereye Gabriel avuga ko uruhombo rw'ivyahahiriye ari rwinshi agereranya nko muri iyo depo gusa y'impuzu abona ko ivyahahiriye bifise agaciro karenga gato imiliyoni 600. Uruhombo si ruto cyane kuko naho mwokamera ibintu biri ngaha amucamo na kuromba atari ruto. Kuko naho hitwa ko hari yatubona nk'iki cyumba turi mu ngene kingana bivanye n'ingene ibintu byo byaduze cyane. Numanya umuntu ntiyoja munsi miliyoni nk'amajana 5 cyangwa amajana 6. Aho nivyo umuntu abafashe atabanje guharura yiyumviriye mu bwenge gusa. Kuko ahari baru n'ukuri zitari nkeyi cyane uko zari ziza kugeza nko kuri paro. Aho twakurira twashika nk'abantu nka bane. Gusa kiretse gusa nyene harabishuka sanga undi muntu ntari hafi ariko twashika nka 4 kuko hari hagabuye ukuntu aho nka magaza hari akabanza hari ikibanza najya hari ikibanza ajya hari nk'ubanza bubiri butatu gushika hajya naho nyene hari kandi kabanza kwanza harimo nkabunga nka butatu gutya nakandi karaho naho muhagaze hari ubanza bubiri nahajya nyene hari ubanza bubiri nyene bugenda uko urumva byashika nk'ubanza hati nka 6 gutya canke 7. Ntahondereye Gabriel agahinda ni kenshi kuri we ngo kuva kivyumva gushikaho twavugana na cyane ngo ko ariho hari hamutunza akamutungira n'umuryango. Cyawumva ikintu kigeje ubuzima bw'umuntu kuko twego niko buraro n'uburamuko. Isoko nibwo buraro n'uburamuko by'iwacu. N'umuntu aduhungabanira igisoko abasa n'uducumisa imbugita kandi abasa n'umuntu atugiriye nabi cyane. Kuko nico kintu ca mbere nka twege tuba turonderera mu soko. Ni nko munsi y'urugo h'umuntu niho umuntu aziga ko akora akajumpu niho umuntu aziga ko akora uduharage urumva niho hantu hambere umudandaza yamashize ku mutima. Iyo tuma umudandaza wese ahari hose ari muri kate canke ari naho abaruguru naho abari soko aranguriramwe ari waruguru yumvise isoko igize ikibazo nyame yakwagize ikibazo. Urumva rero nico kibazo nyene twagize. Yabawe canke n'abandi badandaza bahakorera barashima ububangutsi ibiduga bizimye umuriro vyakoresheje ku bwabo ngo nimboneka rimwe. Twe tubiravye bivanye n'ingene umuriro wagarukiye ngaha biragaragara ko mu gutabara batabaye hakiri kare kuko iyo batabanguka njyane twari gomba twenyene njyanwe n'abandi bari gushikira. Yamabona rero ko haciye hagira ikibazo twege turi muri aka gace n'aka gace kari ngahe nyuma k'abatayeri. Yamabona ko byabaye ivyumba bibiri bisa n'ivyagize iyo ngorane. Akine bundi urana kwisoko imeze nk'ikomeye n'uburona ko ariko barakora. Icagaragara kandi nuko nubwo iryo sanganya ryaraye ribaye ibikorwa vyariko birabandanya ukuri kwamye turetse ahakozweko n'uwo muriro hari hazibiwe n'abajejwe umutekano bahambitse utugozi twerekana ko kizira kuhinjira utabiherewe uruhusha. Nubwo biruko agahinda kari kenshi mu badandaza nk'uko vyagaragara mu maso yabo. Iryo sanganya ryavuye ko ntigihurizwa ko na bose. Bamwe nka twe dukora ibintu by'impuzu akeshi 600 tuba twahejeje bamwe baba batashe n'utarataha abayibere nyene nkaha nyene mu soko nyene arindiye nyene ko amasaho gutahagera. Ubundi twe dutaha kare rero nico bituma tutamenya ingene umuriro waje uko natwe byadutangaje tumaze kucyumva.
bamwe bibaza ko woba ari umuyaga nkuba wa regidezo uzura cigagurika bigatuma haba iryo sanganya, abandi nabo bakibaza ko bo barabagizi ba nabi babikoze, mu gihe bamwe basaba ko umuyaga nkuba mu masoko bo ukuraho kugira ngo bikingire kurusha, abandi bo babona ko umutekano mu masoko wokomezwa. Icyo tusa nuko umutekano ukomezwa kuko nta kindi, kuko natwebwe umutekano w'isoko tuba tukeneye ngira ngo gusumba n'abandi benshi, kuko twege ibi bidukora ko gusumba n'abandi. Kuko nk'umunsi twege ubu turicaye nitugo turakora kandi akazi twakora karaha nyene. Benshi dusaba leta nuko nyene mu mutekano y'isoko nyene yokomezwa, bakaraba nk'ijya amasaha y'abantu batahira, bakaraba ko atamunasigaye mu soko. Nka cyane nko nta ubimenye ngene biba byagenze ko naho mu soko batabatevye umva no wokora ikibi yagiteguye nta muntu amona ko kabari wenyene aba yasigaye mu iyo soko agasokera hagombe. Rero mu bisanzwe nkuko badufashije boraba ari nk'isa ya 11 canke 11:30 abantu bose bakaba basohotse atamuntu asigaye mu soko, kuko akenshi ibintu byose bikunda kuba inyuma ya saa moya noneho mw'ijoro nejona naryo turazi ko n'igi inkozi zikunda kwikikamo. Nivyo kijanye no kutugarukirako no nyene bo biraba bakaraba ko turaguye mu bana kabisa, bitwumvira ngo ejo buca tugira nte canke tuzoja he. Urumva nibi bintu ubona twa dufise ngaha abiba biri mu madeni, aha bene ibintu ejo nitwagira imana ntibatufunge tuzadutomboye. Nuko bimeze. Mwoba mwarayinjiye murajya amashira hamwe y'ubwishingizi bitase hose. Jewe ntaho nagiyemwo mugo sinzi abagenza nje ko barayagiyemwo. Jewe ntayo narimo. Hari icigwa byo bibahaye kujanye no kuja muri amashira hamwe mufata kwibaye. Musanze icigwa birabiduha kuko nka twebwe ubwa mbere twakorera muri ville. Baratwimura tujana mu Kinindo. Mugo mu Kinindo ravuga bati nta mazi ahari ni muje mu Ruvumera. Tujya turaza mu Ruvumera kuko ni isoki uboneye yatejwe imbere n'ibi bishweka kuko twayije mu imangazini zose zisa n'izogaye. Rero boraba uko tugo turakora n'ibishweka bakagira n'ibindi bintu byubahiriza ukanyayishweka musanzwe baratumye n'iyisoko ibisoko y'akamaro byaratumye isoko abantu benshi bayihurumbira kwerishweka baba baruguru canka bava he. Hama natwe urumva ko mu gihugu twarakoze ikintu kinini kugeza isoko ikundwa, natwe bakwimvire ko nk'abantu badandaza igishweka barabe ko botugarukirako. Murabona nk'ibintu byabaye musanzwe birateye agahinda, nta kundi kuntu umuntu abivuga. Leta ko ari leta mvye ikana leta nkozi barabe koko ico natwe bodukorera cyo dufasha naho twoba duke mugabo hari cyo tumarira, nico twagomba gusaba abajeje gutegeka. Iyo soko ya Ruvumera muri ryo hari ibarabara rimwe na rimwe riva ku muryango wepfo ribandanya ku muryango wa ruguru rishobora gucamwo ikiduga kizimya moto, ubundi bubarabara n'ubw'imigenderanire hagati y'abadandaza mw'isoko.